Ubaka Nation Group cyane cyane mu kubaka igihugu cyacu cy'u Burundi. Rero uno munsi tukaba turi ngaha mu nzira yo gushira ku mugaragaro umugambi wacu ukomeye ushushe twise Fab Homes to Airport wo kubaka amazu ya kijambere. Rero imbere yuko ndandira mbanze ndababwira abo turi kumwe ngaha. Ngaha turi kumwe na Mr. Ephraim ariwe Directeur General wa Ubaka Nation Group. Turi kumwe na senior engineer Mr. Engineer Vincent Kakunzi ari ajejwe coordination y'ama projet yacu muri Ubaka Nation Group. Turi kumwe na senior engineer Eliezer ajejwe engineering and architect muri Ubaka Nation Group. Tukaba turi kumwe na Mr. Flora ariwe ajejwe sales canke customer service. Now jewe kubganje muri Ubaka Nation Group sanzwe ndi chairperson wa conseil d'administration muga mu bikogwa vya misi yose vya Ubaka Nation Group habanjejwe ama projet mu yandi majambo mu directeur w'ama projet. Nico gituma keshi byose ari genda bibazwa muga nanje nkatanga raporo ku murongozi Mr. Ephraim ngaha. Rero uno munsi uko tugiye kuganira tugiye kubashikiriza imvo n'imvano y'uwo mugambi wa Fab Homes to Airport. Hanyuma turaza no kubashikiriza rero update y'ibikogwa vy'isoko rikuru rya Bujumbura ariyo Buja City Plaza. Rero mudukundiye kugira dutangure kuri iyi project. Aha mubona turi muri Miroir ku minoti 3 gusa uvuye ku kibuga c'indege, iminota ya 10 uvuye muri ville. Hanyuma ni kubarabara rikuru rya RN5 canke RN5. Akaba ariho tugiye kubaka ikindi gisagara c'Agakura. Ngira mwaragiye murabibona mu bikorwa byacu bya misi yose twarubatse bisagara bitandukanye cyane cyane ngaha muri Miroir. Hariho n'ibyo twagiye turabashikireza murabizi vya Fab Homes ya mbere. Ubu hari amazu y'Agakura turiko turubaka muri Kabezi ya Lakeview Paradise Estate. Hari amazu y'Agakura turiko turubaka ku mashugwe yo twise ku mashugwe Homes n'ibindi. Now vision na mission ya Ubaka Nation Group mu majambo make turiko turubaka Burundi. Turiko turubaka Burundi nico twiyemeje. Nimba ari ikintu dushigikira turabambere mu gushigikira ni imbono y'umukuru w'igihugu ya vision yo mu 2040 n'2060. Twiyemeje kuba bambere bazoronka ikidari cyo kwerekana ku vy'ukuri ko twumvise iyo vision kandi turiko turayikorerako. Rero ibi bikogwa byose mugenda murabibona ni contribution y'iyo vision abana b'u Burundi twifuza kuziberamwo. Tweho turanabiryosha muri Ubaka Nation Group tugakora turabajene. Aha umukurambere dufise cyane cyane ni engineer Vincent niwe keshi no kuduhanura nayo ubundi turabajene biyemeje kwiyandikira amateka yacu. Ico ndagisubiramwo turabajene biyemeje kwiyandikira amateka yacu. Nico gituma ivyo dukora vyose tubikorana inguvu zacu zose. Nababwiye mu ma project turiko turakora iyindi project comedy uriko turakorana umugambi twise ku Gatumba Homes aho twubakira cyane cyane aba diaspora ku Gatumba iyo bavuka. Turamaze kubaka imuyinga, turiko turubaka mu Cankuzo, turiko turubaka iburura aho bita Matana, turiko turubaka n'ahandi heshi aho tugerageza kubaka inzu izimbutse cyane mu kibanza cy'uwo muntu. Rero biva kuri baba diaspora bene wacu usanga yo tuje turonka amahirwe yo kuja kuraba abavyeyi bacu. Mugabo at the end of the day ugasanga ni ngombwa ko tuja mu hotel kugira turonke vyangombwa byose twatwifuje. Tukavuga ati rero ihibambewe reka tubafashe aho nyene ku Gatumba dushobore kwishikirayo. Hanyuma dushobore kubafasha kububakira inzu ijanye na environment yaho nyene izimbutse. Rero uwo mugambi kuba diaspora bene wacu, ku Barundi bene wacu bari ngaha bipfuza kubaka ku Gatumba, Ubaka Nation Group yabazaniye inyishu muzovyibonera. Iyindi project nkuko twababwiye tuza kurandirako ni project yo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura. Mwese muraza aho tugeze ku ntambwe nziza cyane, ivyo turaza kubigarukako.
turiko turabandanya rero tuvuze specifically kuri uwo mugambi wa Fab Homes to Airport. Nkuko twari twabibabwiye n'umugambi w'agakura ugiye kuzana no vuga ati akabijya mu bikorwa dusanzwe dukora. N'umugambi munini cyane uri muri valere y'amafaranga y'amarundi yaba miliyaridi 50 z'amarundi, kandi mukaba mubona neza ku bikorwa twabitanguye. Aba engineer baraza kubasigurira ibitari bike kuri ivyo. Ni umugambi w'amazu w'ikigwati twise gated community canke iri mu bwoko bw'ama gated community, uzobugizwe n'inzu zababa 180 zirenga 187. Aha twovuga ama villa twise ama premium villas abarimwo piscine, yovuga ati abari inzu kuvyukuri iri mu kibanza kinini ya kirenga R5. Hanyuma hakabamwo n'ama VVIP amazu arenga 200. Tukaba dufise n'ama VIP ashika kuri 3. Turafise yo twita ama semi detached ane canke mu bundi bwoko bita amajimere. Turafise ama town homes 10. Ama town homes muri ya mazu duheruka gushikiriza muri Miriware mwaravyiboneye amazu yakunzwe cyane. Turafise n'ama appartement arenga 50. Tukaba twifuza rero ko abajene cyane abajene bari muri diaspora bafise inyota yo kwironkera ibibanza vyiza mu Burundi iwabo, bafise inyota yo kwironkera amazu meza mu Burundi iwabo, kabara karyo ko kuronka ama appartement meza bashobora gushikiramo yo baje kurangura ibikorwa vyabo. Turafise rero n'ama amenities azoba ari muri community facilities. Hari hico twita club house, aho abari muri iki kigwati bashobora kugira amanama canke bashobora kugira amamanza. Turafise ama piscine commune azoba ari kuri izoba ari piscine ya bose. Turafisemwo gym tonic abantu bashobora kwinonorera imitsi. Turafisemwo akabara abantu bashobora guteramira canke kurabira umupira canke kwakirira abagenzi babo. Turafise n'ama alimentation. Rero nkuko mwagiye murabibona ni kibanza kiza cyane kiri kubarabara rikuru rija ku kibuga c'indege. Ni minota 3 gusa kugira ushike ku kibuga c'indege. Ikitibagiwe n'imisozi ya Bujumbura n'umuji wa Bujumbura, urabona kuri ngaha wibere muri barza yawe byose uzozura bibona. Ndabyibutse ko uri ngaha n'indege yigurutse nkeka nabawugera urabapepe yukababwira ati bye. Urumva rero ko ari ibintu byiza cyane. Nayo ikitibagiwe cyo n'umutekano. Ngaha muri Fab Homes to Airport nkuko mubibona twarahejeje kuhaklotira uruzitiro rwose twararushizeho. Hanyuma kubijanye n'umutekano hafise ama camera de surveillance canke ama camera ya security akora amasaha 28 ku misi ndwi, kandi ni kigwati kizoba kirimwo aba security canke ama entry and exit checkpoints akora amasaha 28. Hazoba hari habari abajejwe gukubura amabarabara, hazoba hari habajejwe kugirira isuku iki kigwati cyose. Murumva ko ari ibintu vyiza cyane. Ikindi naco ni cyuko novuga yuko ni projet igiye kuzana akabijya mu terambere ry'igihugu cyane gose, kuko nkuko twama twabikoza no mu yandi ma projet. Ni projet tubona ko izotanga akazi hagati y'ubuzima 500 ku 700 ku munsi. Aha turavuga abayede aba masongira n'ubu muravyibonera ko bari ku kivi abo bose rero ko nakabigi. Ikindi gikomeye cyane nurugi gwiterambere, nurugi gwo gushira imigambi yawe, nurugi gwo kugururirwa baba diaspora bene wacu bari hanze. Rero kuba diaspora bari bene wacu bari hanze, iyi ni entrance point yo kugira ushobore ko investisa iwanyu, yo kugira ushobore kugura inzu iwanyu, kugira twese twigumire mu terambere. Ikitibagiwe n'ijya terambere tuguma tuvuga, kuko abo ba diaspora bene wacu bituma barungika amadovize, bituma bakora barungika iwacu, hanyuma bwa bushomeri bukagabanuka. Murumva rero n'umugambi wa twese abarundi, ntihagire ubuza aribaza ngo n'umugambi wa Vacation Group gusa, n'umugambi wa twese abarundi. Ikirenge ivyo byose nuko muzi n'imigambi yose turiko turacira habona, kubu turiko turagenda tubugururira ivyikigega ca One Africa Investment Fund, murakizi ivyo byose. Rero ni project izokogwa mu kiringo c'amezi 18 duhereye ubu
ubu rero tukaba tugiye ku kivi kandi turahaye kaze mwese mufite amakamera muzoze muraza kwereka abantu aho bigeze kuko muri Ubaka Nation Group twiyemeje gukorera ku mugaragaro ico nico kivugo cyacu abifuza amazu rero ubu uturi kuri promotion n'amazu ari ku biciro vyiza cyane tukaba tuvuga yuko twuguruye ubu novuga ati inzira zituma uwifuza inzu ayironka vyoroshe umuntu arashobora kuriha amafaranga y'amakashi kandi akacaronka discount nziza canke akagenda arayiriha buke mu mezi 12 akabarose naho akaronka ko discount nziza canke tukamufasha kugira aronke ideni muri banke kugira aronke ico twita mortgage loan mu mabanke dukorana cyane banke ya CRDB. Banke ya CRDB yarorohereje abakiriya bacu ishobora kuguha ku bice 12 kujana ibi novuga ati enterata handi woyironka nka mu Burundi kandi kugera ku myaka 20 iramaze guha abakiriya bacu benshi cyane habe mu Kabezi yarabahaye habe muri Miriware yarabahaye urumva nawe aho uri hose uri kurakurikirana iki kiganiro kaze niyo udafise amafaranga tukujane muri banke yo ngaha mu Burundi ushobore kuronka ingurane yo kugura inyubakwa yawe kandi kitibagiwe cyo uri mu diaspora sina ngombwa nguze ngaha mu Burundi kwe muri Ubaka Nation Group service yacu ya sales ijejwe gufasha kugira ivyo byose bikorohere rero nkuko nagenda babwira ni umugambi tunezererewe ni umugambi twatanguye murabona ko uno kwemeza ko tugeze ku bice 15 kujana ngira muravyibonera hanyuma ibisigaye ngira hemherera ijambo bagenzanje turahera kwa directeur general babwire procedure y'ukuntu twakira abakiriya bacu tubabwire procedure y'ukuntu tubafasha novuga ati na security y'umukiriya kuko abakiriya irifo yuko bumva ko aribo bambere duha agaciro kugira bajya mu mutima uri muntu. Murakoze cyane nyakubahwa umukuru w'urwego ntwaro rwa Ubaka Nation Group akaba n'umukuru w'amaproje aje kubivuga gende FM Nshimirimana wandi umuyobozi mukuru wa Ubaka Nation Group nashaka kubashikiriza ngene dufasha abakiriya ngene tubakira Ubaka Nation Group kintu ca mbere ishira imbere ni transparence kugurukira abakiriya kuko twebwe kidutunze ntacyo tunyegeza abakiriya nta kintu tugira ibanga dufite service dakeye nziza cyane dufise abadufasha kwakira bagabaganiriza bakiyumva ko bashitse mu muryango bakiyumva ko bakiriwe n'abantu atamanyanga arimwo ico nico kintu ca mbere twe twizi ko ndetse n'abamaze kutwitura muratuzi ko tumaze gukora byinshi nico kintu gikuru barakituzi ko cyane rero turabafasha mu bintu bitandukanye turabafasha nk'iyo bakeneye kujya kuri site kuraba ingene ibintu bya amazu bariko barubakisha bariko barafinansa mu kubaka bariko ragenda ibyo turabibafashamwo ikindi naco turabarwikira amafoto raporo novuga nk'iy'amafoto burindwi canke umukiriya bikeneye umwanya wari wose turamwapdatinga tukamwereka tuti inzu yawe ahigeze kubaka na cyo gituma rero n'umukiriya ari hanze kari ngaha mu Burundi yumva atekanye kandi ntitubesha ntituri babandi berekana inzu z'ama etage bariko bubaka akazu kanyabwatsi eka twe twerekana inzu zo kanatsinda murabona ahantu twubakana ahantu haba hari amenaje neza ku buryo umukiriya ari hose atekana kuko n'ibintu biba bitomoye neza bimeze neza hanyuma indi security novuga duha abakiriya ni ibintu byerekeye amategeko kuko amategeko nayo murazi nta wunga amategeko no kuvuga ahantu hari mu mategeko ibyigwa turafise ibyavuye mu bahinga no byerekeye amategeko turafise certificat de conformité environnementale yo turayifise nayo nyine turayirose turafise n'uruhusha wa ubuha murumva nk'iyo ni security ikomeye abandi babubakira ahantu kazumva haciye iminsi 5 ngo aho si wawe ngo aho si wanyu ngo aho ntihari kuwe kubakwa tubwe tutangura kubaka ibyo byose
bitunganye bimeze neza. Kini naco vuba bwango ca dutangura procedure zo kumushikiriza titre imwandikweko. Urumva inzu ari gwawe itegeza kuba ikwanditswe. Rero murumva yuko security umunyamita umukiriya wacu nta mpungenge nimwe yogira kugira ngo atwizere tumwubakira inzu. Acangira ko rero hamagarira abakiriya bacu babwire n'abandi namwe bwe nyene mushikani jwi kure abatwize guhera kera baratuzi nta kinyegezwa twebwe tuvugisha ibikorwa rero n'abasigaye inyuma baze batwizere bubakira amazu ahuye n'indoto baba bafise duhiga icapu kuko bigomba tukakubakira inzu uko byifuje. Murakoze. Nimbuze rero je nitwa Engineer Kakunze Vincent nkuko yabivuze nkaba njejwe ibikorwa n'itunganywa ry'amaprojet muri Ubaka Nation Group. Rero Ubaka Nation Group ni shirahamwe novuga ryagiye muri secteur y'inyubako urwego rwo hejuru. Uko mubibona mu myaka 3 gusa tumaze gukora ni projet nini novuga igira 4 ama projet manini ntavuze ama projet ajya mato y'amazabiri rimwe zisanza izo ni nyinshi cyane hano zivuga. Rero tufatira muri Miroir honyene quartier novuga iri VIP mu Burundi ko ni quartier y'ikirore cy'igihugu. Iyi projet igira 3 ari ya mbere twahereye ko yitwa CSQ Village y'amazu 28 VIP na hanyuma gatonya. Hariho iyindi twakiye twubaka vuba bwango tuko turayimarira y'amazu ashika 18 n'ama facilities piscine alimentation kantu kwivuna musase n'inzu z'agatangaza zubatswe muri imwe ariko inzu wogira inzu ifise agaciro gusumba n'inzu yubatse mahara 6. Rero nyuma y'iyo haheze umwaka umwe ngira ngo ni hafi n'igice dukoze indi projet ngaha muri Miroir nyene y'amazu mwabonye arenga ashika hafi 100. Urumva yuko Ubaka ari shirahamwe yagiye muri uwo mugambi wo kubaka kugwiza uburaro nkuko imbono y'umukuru w'igihugu ibivuga kugira kugwiza uburaro mu gihugu. Nyuma yo ngaho hari na projet ya Lake View Paradise muramaze kuyishikako nibaza ko vuba cyane yamuzosubira mu kabikorwa aho bigeze. Ni inzu ifise amazu arenga 80 amazu meza cyane ari hejuru y'ikiyaga uja kuri mu Rumonge. Rero ni ama projet manini nako nababwira tumaze gukora go ama mega projet novuga. Rero ngene bitunganijwe kubona dushika ngaha tugatera imbere mu bikorwa niko dufise novuga confiance bagiriwe nabo asanzwe nabo dusaye twubakira ko twebwe nagomba surinye gatonya twubakira abantu ntabwo kuko bamwe bahora babivuga ngo turadandaza amazu ngo tugira ntabwo ari uko. Twebwe twubakira abantu tubereka ikibanza bakakigomwa hama bagashima. Tukora ivyigwa n'ivyo ni Ubaka ikora ivyigwa byose nta muntu aza kutwinjiriramo. Turakora ama conception yacu hama tukaba ama etude yose akenegwa hama tukakora ama devis atwadufise ikibanza hama rero tukabereka abantu ngaya mazu uhitamwe yihitiremo hama hisemo agasha yifinansiza umugambi wiwe. Niko bigenda. Nagomba kumbure nko muri ngaha mu bitahure ko ntuzeye innovation dukoramo mu Burundi nta yihari. Ni turabambere tubikora gutyo jitwe muzabona rimwe na rimwe hajya nzira ikiraduga ijya ariko ijya ntikiraduga n'arugo ntikiraduga inyuma zeho ziraduga. Mushaka kwibaza twe ko kimatagiriye ku muhongo ni kubera niyo innovation twubakira umuntu wenyene yashimye ikibanza agashya mu buryo bwiwe. Rero tuza nk'abantu b'abahinga tukamwakompanya kugeza inzu yiwe here hanyuma icanyuma dukora nko deja bivuze inzi iheze
kuko bari kwizina rya ubaka ikibanza kuko ubaka ibara kironde haraba transfer ikajya kwizina ryiwe nivyo muri make ngene bakiriya rero niyo confiance batugirira kuko bamaze kubona icyo twamaze cyo ubaka yamaze rero nkabanda bahamagarira kandi nkuko babivuze babana no batwitura byose byatunganije nta mukiriya numwe aza yituye twebwe agenda ababaye rero ibikorwa bitunganye na amayitide twayakora neza kuko inyubakwa idakwije amategeko ya itide ntebe ari inyubakwa izo muramubona zigwa ku bantu cyangwa ugasanga ziheze n'ingoga twere twakora ivyigwa byose aha hantu cyo novuga nka innovation n'ahantu hari hagoye abantu babona ko ahantu hadashoboka impraticable hadashobora kubaka ariko twebwe ku buhinga bwacu n'ubwo umunyongozi wacu atubwiye ko n'umwitanga twohubaka aha twaharavye mu maso mugisho murabibona murabona yuko iyi nivo mubona amazu yacu kuko muri miniwari bahazi nk'ahantu hari amazi baratwaza ibibazo abakiriya benshi twafashe ingingo mu vyigwa twakoze ko tuzoba turi hejuru y'irya kaburimbo n'amazi yoza avuye hejuru asaze azorengana hariya aha ntazohakora nicyo mubona muravye inyuma yanyu iyi mashini iri ngaha mubona yo hari umusozi amazu yose azori ku rwego rwo hejuru ngaha rero mwumva ino innovation twebwe nta kidashoboka rero harakorwa y'amayetide isora kuba na laboratoire nationale kubera isi itameze neza yo ngaha muri miniwari haza ubuhinga bwa nyuma bakoresha muri laboratoire nationale bita amapenetrolore niyo bakoresheje ngaha kugira tubone ubukomezi bw'inzu kuko harimo n'amazi ageretse 10 mwumva ntabwo wokora ibintu bimwe bya hagufi rero ivyo vyigwa bikozwe nivyo bidutuma kumenya fondation tuzokora mbega imeze gute murayibona hajya nuko mwasaba bamaze kubatunganya turahatunganya neza tukimba gushika ku isi nziza tugashiramo amanu z'amalaterite meza tukayatsindagira amashini dufise bita dame motosude no soteze imashini ita soteze itsindagira gose ku buryo bawikingiye naho hoba kumanuka atangwanigira nyuma yo ngaho rero turaheza tukabikora amadevi neza tukabona uburyo bizotwara hanyuma tugashikiriza tukabitunganya neza niho rero duheza tukabwira umuntu atwituye yifuza inzu muzo yashimye tukamubwira ibiciro byazo amakaziri rero iyi ni kiga dukora twakoze ni ikintu cya étude d'impact environnemental nkuko bayivuze kuko mu twebwe nkishira hamwe professionnel y'ahantu hamaze kungana gutya hegitari imwe zibiri zirenga ivyo vyigwa turabikora tukerekana ko amazi atankora azoteza tukerekana evacuation byose iyo tuzotwara ibivu byose twitunganya tukavugamo n'ingene abakozi tuzobafata muri sekirite yabo kugira kandi ikintu novuga amashantier yose yacu abari assuré par la banque dans les assurances bari assuré no komereka no girane assurance yahira mumenye rero icyo ni ikintu novuga dukora cyane ikindi dukora mu mategeko dukora mu mategeko ntushobora gukora ikigwa gati nk'iki utarondeye ibisabwa byose n'ibiki ni impusha nkuko twabwiye muri obu hamaze kuduha basanzwe inyubako muri ministère ya infrastructure bariga barabonye turabashikiriza byose hama baraduha ruhusha kandi murabona yuko turakora twidegenza nicyo twabahamagaye muze mu bivuge atabwoba byose biratunganye hama ikindi uko kugira ufata icyo kibanza nyene kugira gifate ahitemo n'inzu nuko amenya ati mbega barafise impapuro ntagatongo rero icyo twakihutira cyane amaparcelle yose arafise amatite rero muri ivyo nivyo novuga turakora hanyuma inyuma yaho ibindi bikorwa amayitide aheze yose tukamenya nyene inyubako iri hama mukiya mwene inzu bakamubwira ibisabwa kugira inzu yiwe itabe kubakwa tuja mu bikorwa bikaja mu ngiro rero ntarandiri nagomba ncampa mugenzanje engineer Yeze
asanzwe akurikirana cyane ibikorwa byo kwitere aca tubwira nyene bigenda nyene batangura byose kugeza guheza ibikorwa. Murakoze, Imana ibahezagire. Nkuko mwagiye muravyumva byinshi bagenzi banje bagiye babivuga, sishimye kubigarukaho. Gusa ngaho iyo turi kuri tere hanini turisunga kuraba karite ibikorwa tuba turiko turakora, tukaraba yuko by'ukuri ivyigwa twakoze biriko birakurikizwa. Rero ivyo biradusekiriza cyane kuko musanzwe mubibona aya mavirage yacu twubakwa kenshi iyo tugiye kuyashikiriza twama duterwa iteka ubushikiranganji bujejwe inyubako. Kenshi iyo turiko turakora ibikorwa nk'ibi kenshi bakunda guca ku matere aho turi gukorera baraba, nuko nabo nyene bamaze kubona yuko ibikorwa dukora by'ukuri aba ari ibikorwa bikwije amategeko. Mwana shima nk'ubu ivyigwa bijanye no gupima ubutaka ngaha Maritide Giso tuyakorerwa n'ibiro bijejwe zitayo ngaha, tukabona uko ameze, tukabona isi uko imeze, hama natwe tugaca tugira ivyigwa nkuko yagiye abivuga, hama tukadopta technique de construction, technique dushobora gukoresha bivanye n'itere tuba turiko turakorera, kuko amatere yose ntituyakora kimwe. Itere yose igira ivyigwa vyayo, ikagira nuko ishobora gutunganya. Rero nkuko yabivuze, nibaza yuko mu kiringo bagiye bababwira vuba iyi village izobishajije, izobisa neza, kandi natwebwe azoba akanyamuneza kuri twebwe kubona n'ubyukuri turiko turakontribuwa muri vision ya 2040 2060. Nico no kongerako. Okay, murakoze cyane.